So turabonye indirimbo yawe uyisohoye kuri cano kandi mu mugwi Victoria atima abantu nyene turavuga ati ibintu birasanzwe. Turavyakira neza indirimbo turakari karyoshe danu karacaka karyoshe katugwamwe neza. Abantu ati sa bintu byo gusohora indirimbo wenyene bikwirikiye ko nikete ryo Nivyo barabonye ikete yuko ntakibarizwa mu murwi hama peut-être kitabaye clair gose nuko nibavuze impamvu no one hari mu mugwi hariho umuririmbyi ashaka gukora ikindi kintu ku ruhande citwa kuririmba citwa musique hama rero niyo mpamvu nakiri mu mugwi itegeko Patrick c'est pas igihano hari itegeko uvuga ko ari ikintu ryubaka kuri iyo famille rero ntivyari vyemewe ko shobora gukora carrière solo no mugwi ngo ndabifatanye hama rero niyo mpamvu nakiri mu mugwi dasana n'ukuntu mukura ukuntu umugwi ukura urashobora kuca haboneka ibintu bishasha rero je novuga ko ari kubwiyo mpamvu sino uvuze ngo gusinya canke ama contrat c'est pas business ni igikorwa c'Imana ni ministry barabonye uvuye muri Victoria team umugwi abandi ati Agira je mu yindi migwi abandi atazokikorana ni kwahe kuri muri wewe ko tuzofisa kubona agafoto canke ubucuti nk'ubwo yamusanzwe mfitaniye na Davina n'abandi basigaye mu biti canke nyene ni oya turi sawa na mahoro tumeraniye neza turaganiye ataco bintwaye kuko numva ko je ciyumviro canje kuri ibi bintu numva neza yuko hari ikintu hari Imana ikurongorera mu mugwi hariho n'Imana ikurongora uko wewe uri kuri ico ariko nibaza ko abari bamaze imisi afise ayo makenga canke nibaza ko babwiye ariko nzomurondera kuko ari akantu ntashobora kukubaza nzomubaza nawe kugira ngo dushobore gutahura muga ibi ntituvuga turabibwira ngo ni base two turagira ngo ni kugira ngo byashushe byagize gute oya mu bintu vy'Imana tuzase kubone twitwara urabibona nk'abaherezi bakuru Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmvyikazi gospel mpimbaza Imana. Turamanza tumuramutse. Catubwira n'akazi. Ndabaramukije namwe mumeze neza ndaramukije nabo bariko baradukurikirana. Bashaka kumenya akazina. Akazina kanje ni Irakoze Chercy niyo mazina banyise abavyeyi. Yego. Hanyuma akaba yahora mu mugwi Victoria team no munsi akaba atakiurimwo ivyo tuzaza kubigarukamwe so ni indirimbo ushashoka gusohora wafatiye iki kugira ngo ushobore gusohora ijya ndirimbo muri rusange ico nafatiye ko nuko ni uburongozi bwa mpemu yera hama indirimbo y'isengesho numva ko nari kupartage umuntu wese kugira ngo ashobore kwikoresha mu buryo bwo gusenga mva rero bya bintu mvuga ati je ngo mandungike partage buke bukaje batikana ndabishire mu ndirimbo kuko Imana niwe yampaye kuvugira ijambo ry'Imana yego nuko abanditse yabagize abapastor n'abapoze yego impact beze gute muri church canke community hano hose ubu rivuga ati kiratamwa umuriro fire ico novuga nuko mumvirije amajambo arimwe ni amajambo y'isengesho nyene umuntu asenga ni indirimbo yitwa ndakunyotewe ni indirimbo umuntu ashobora gukoresha mu gihe yumva ko akeneye Imana mu buzima bwiwe kugira ngo umurongore atari mu bibazo ariko mu gihe atari mu bibazo gara abantu banyotewe Imana we ashaka kuyikoresha mu gihe atameze neza mu gihe ameze neza ko n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo mubabaye iyo mutaryohewe musenge rero numva ko ntaco bitwaye kuyikoresha mu gusenga ubabaye indirimbo barisangaye kuri platform za YouTube ego YouTube niho ego hose abameze neza cyane so turabonye indirimbo yawe uyisohoye kuri cano kandi mu mugwi Victoria atima abantu nyene turavuga ati ibintu birasanzwe turavyakira neza indirimbo turakari karyoshe danu karacaka karyoshe katugwamwe neza mu nyuma izimisi ati kwa twari tuzi ko ikindi ho muzoca musokana na Victoria mu wari urimo tubona ikete yerekana ko ntakibarizwa mu Victoria team abantu ati sa bintu byo gusohora indirimbo wenyene
bikwirikiwe ko n'ikete ryo gusezera. Ariko muri gospel ntihaba ibintu byo vuga ngo bagira abagwane basezana bameze neza kubera byo tuma bicafuza igikorwa c'Imana. Ariko bimeze gute muri rusange? Ico nashaka kuvuga kuri ivyo nuko nivyo barabonye ikete biko ntakibarizwa mu murwi hama peut-être kitabaye clair gose nuko nibavuze impamvu no ntari mu mugwi hama urugo rwose rufise ukungene rufise ingingo ngenderwako nkuko mubizi harabemerewe gutaha saa 2 muri wabo harabemerewe gutaha saa 4 canke bukeye rero novuga yuko muri Victoria ntibyemewe ko hariho umuririmbyi ashobora gukora ikindi kintu ku ruhande citwa kuririmba citwa musique hama rero niyo mpamvu nakiri mu mugwi ico gihe bisubiye kugihe usohora indirimbo wenyene nta rushori wasasha oya hari gihe usanga ari ikintu gishasha kindi yego mugarabaho punition oya bon c'est pas punition navuze ingingo ku muntu c'est pas itegeko Patrick c'est pas igihano hari itegeko uvuga ko ari ikintu ryubaka kuri iyo famille rero ntivyari vyemewe ko shobora gukora carrière solo no mugwi ngo ndabifatanye hama rero niyo mpamvu nakiri mu mugwi ariko ca nibaza ati iyo banditse ikintu gituma umuntu asohoka mu mugwi haba hariho ikintu banditse gituma yinjira mu mugwi cari gihari igituma umuntu rwandiko letre turakwakiriye mu mugwi Victoria Team donc ni twakwirukana kuko umuntu iyo umuhaye contrat utegerezwa kumwirukana n'inyuma ya contrat ariko yaje mu bwumvikane ni hari yakenewe nuko rwandiko koro byari biharubwa mbishinja muri Victoria Team ico novuga nuko premièrement ukuntu twahuye nta bintu byinshi byo kuganira twoba twaragize gose mugabo ico novuga kuri ivyo nuko hari iciyumviro kiza cyane n'ukuntu mukura ukuntu umugwi ukura urashobora kuca haboneka ibintu bishasha rero je novuga ko ari kubwiyo mpamvu sino uvuze ngo gusinya canke ama contrat c'est pas business ni gikorwa c'Imana ni ministry hama reba hamagara umuntu kubera yahamagawe hama hari ama emission menshi nakoze ndiko ndavuga yuko ataco bintwaye kuko numva ko je iciyumviro canje kuri ibi bintu numva neza yuko hari Imana ikurongorera mu mugwi hariho n'Imana ikurongora uko wewe kandi ico nizera nuko abantu kumbure mufatana kubera ko baba bazi ko wahamagawe rero ikintu numva ko coba catumye uyu munsi ntari mu mugwi nuko tutoba twarahurije kuri ico gusa sino namahoro meze neza kumva ko tuzosohoka kukubona mwaka mu tuzosohoka kukubona muzombona ndahari cyane Chercy Irakoze arafise YouTube kuri ico ariko nibaza ko abari bamaze imisi afise ayo makenga canke nibaza ko babwiye ariko nzomurondera kuko ari akantu ntashobora kukubaza nzomubaza nawe kugira ngo dushobore gutahura muga ibi ntituvuga turabibwira ngo ni base two turagira ngo ni kugira ngo byashushe byagize gute oya mu bintu vy'Imana tuzase kubone twitwara urabibona nk'abaherezi bakuru hari ikintu ngomba kuvuga abantu bama bafise ikibazo cyane caho ibintu bikorerwa kuba abantu batakiri kumwe ikintu nizera nuko Bibiliya ntigera yanka separation yanka division rero meme na Abraham Imana amubwira ati va mu nzu meme na Isaka turabona ahantu bagira separation rero separation ari juste kubaka umubiri wa Kristo gusa mu bihande bitandukanye nibezera ko ataco bitwaye so hoboneka umuntu avuga ati ndashobora gushiramo imitaye kugira ngo usohore za video na y'amakarita mu byameze neza aravyemerewe asabwa iki bimeze gute muri rusange aravyemerewe cyane kubera yuko mu buzima nta muntu yishoboje rero kubona noronka umuntu ashobora kuza kumfasha ico gikorwa namahoro karibu cyane hama byosaba yuko tuganira gusa kugira ngo mushobore kumenya ko mushobora gukora ibikorwa neza so bintu rero ifoko dushiramo amavuta kugira uwo muntu aze tubisengera tukisonzesha cyane ubwo biba bimeze neza so ni kaka jambo bwira abakunzi bawo muri rusange
wongera unabwira nyene n'ibipagani urazi ko target yacu twese nubwo tuba twavaye twageze gute se target imwe yo kuzana abantu kuri Kristo. Wongera unabatumirira cyane kugira ngo dufatisha aka karere. Okay, ico nobwira abantu bariko baradukurikirana nuko boja ahantu bumviriza ico dutanga cyane cyane gusumba ibintu biboneka byo babonesha amaso yacu byabo. Rero ntibiteho cyane uyu yakoreye aha, meme n'ibihugu birashobora gusepa abantu, ariko ico bokwitaho n'ubutumwa tuvuga kubera ko turi urugingo rumwe muri Kristo Yesu, kandi ico Imana iduhamagarira no kugira urukundo n'ubumwe muri Kristo Yesu. Rero mwumvirize ubutumwa dutanga kuko still tuvuga Kristo, kandi twifuza ko abantu bahinduka biciye mu gikorwa c'Imana dukora. So bamwe barabonye uvuye muri Victoria Team umugwi, abandi ati Agira aje mu yindi migwi, abandi atazokikorana. Ni kwahe kuri muri wewe? Ico no kushura kuri ico nuko pomyama nta kintu na kimwe Imana yanganirije kutabana n'abandi. Ninumva uburongozi bwa mpemu yera, umuntu nkamwumva ico shoboye gukora mu yandi magufu nzogikora, kuko nta kintu na kimwe kujayo Burundi nkuko wahorayo canke kujayo mugakorana collaboration kavuga. Jewe ndamaze kuvuga mu emission kenshi yuko Imana impamagarira gukora ndi jenyine, kandi iramamagarira no gukorana n'abandi. Kurya no mwisengero ushobora kuburasenga muri wenyine ugasengana n'abandi. Rero je kubona hariho umuntu yushaka kunkora iciyumviro ciwe ntaco bintwaye, kuko nta kintu kimwe Imana yanganije kubyerekeranye no kutabana n'abandi. Twizeye ko tuzosa kubona agafoto canke ubucuti nk'ubwo yamusanze mufitaniye na Davina n'abandi basigaye mu biti canke nyene ni ni sawa na mahoro, tumeraniye neza, muraganiye, turaganiye nk'ubu mureka kuganira ryari n'umurongo byibaze mugabo abantu bamenye ko ari sawa bimeze neza cyane. So ndagushimiye. Murakoze namwe cyane.